Ibikorwa vy'ibanze vyo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura vyaratanguye, ariko ngo haracariko harakogwa ivyigwa no gutegura ikibanza. Vyavuzwe na Fabrice Manirakiza arongoye ishirahamwe Ubaka Nation Group kuri uyu wa 16 Nyakanga i Bujumbura. Turacari mu vyigwa, nico gituma twaje gutegura ikibanza. Kugira icyo kibanza tuce tubanza tugira ama geotechnique, ama étude du sol. Ayo ma étude du sol ni yakunda ko tuca tugira ama devis. Ayo madevi tumaze kuyagira niho tuzoca tubabwira ati rero ubu igitigiri kizo rya soko ryacu rya Bujumbura kizotwara naya. Muga nakubwiye ngereranya nka Fabrice yuko uko ndabibona bishobora kutazorenza imiliyaridi majana 5. Agahamagarira abene gihugu gushiramwe imitahe yose bifuza. Ase handi umuntu acaterura imiliyaridi 100 akacaza we kuguhonyora ngo ni kubera ufise umutahe umwe. No. Aha twese tuzoba tungana. Mugabira nugururiwe kuba ari bo bose ko imitahe yose ushaka shiramwo. Niyo wohera uno munsi uvuga ati ku munsi ngura umutahe umwe shiramwo. Twebwe twifuza ahubwo twese nk'abarundi tuguzemwo imitahe, sivyo? Suppose abarundi bari hanze tugakwiza miliyoni nk'amajana 5 z'amadolari. Wibuke ko nka miliyoni 100 z'amadolari hazorenza kuhubaka. Kugira isoko irangire kubakwa hakaba hategekanywa ikiringo kiri hagati y'imyaka 3 gushika kuri 5.